Ndabaramukije mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru ageze uko muri bw'ikirundi, amakuru mushikizwa n'imbonesha kure yanyu mukunda, imbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakuruwe amatoza. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangira by'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza, amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakuruwe amatoza mu bisata biba bigiye bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mu gateka kazina muntu, makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose abazindutse avugwa ijya nino. Ndabakengurukira rero mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cyacu Burundi, dukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu, amakuru ahambaye, amakuru kubiriko biravugwa mu butegetsi bw'u Burundi, n'amakuru kandi ariko aragaruka ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu gisata ca politiki ngaha mu Burundi, turabira hamwe kubiriko biravugwa muri leta y'u Burundi irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Nyuma yuko rero habaye impinduka mu butegetsi bw'u Burundi, aho wari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi asubirizwa na Nestor Ntawontuye, uwo akaba yari Gervas Ndirakobuca. Ubu rero Gervas Ndirakobuca ari kuramuswa mu kibanza, akaba ari umukuru w'inama nkenguzamateka, ariko muri ico kibanza nawe akaba yarakigiyemwo mu buryo atumva neza, kuko ngo yipfuzaga kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ariko amakuru aturuka ku rubuga yo akavuga ko kuva yaramaze gushika mu nama nkenguzamateka ngo bitazomworohera kuba yakitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Turaza kurabira hamwe ivyo biriko biravugwa muri ico kibanza ndetse n'amakuru ariko aragaruka kuri Gervas Ndirakobuca nyuma yuko asubirijwe na Nestor Ntawontuye. Turaza kurabira hamwe kandi kubiriko biranoganurwa ko ku munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nawe yaba yasubiriye kwadukana icuka kibiwe na Gervas Ndirakobuca, aho rero ngo boba bariko barategura umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye ndetse no gukuraho leta nshasha yaraye igenwe. Murabizi neza ko leta nshasha yagenwe, abashikiranganji hafi ya bose nta numwe yagarutse mu mabanga uretse abashikiranganji batatu bonyene. Ibi rero bigaragaza ko leta yari isanzweho itakoze neza, bigaragara ko ariyo mpamvu abashikiranganji bose nka hafi ya bose bakombowe burundu. Turaza kurabira hamwe rero ibiriko biranoganurwa ko Prime Niyongabo nawe ngo yaba yatanguje urugamba, ndetse ngo boba bashaka gutembagaza Evariste Ndayishimiye we n'ivyo bihangange vyahoze mu butegetsi bwa leta yavuye ko. Turaza kurabira hamwe ibiriko biravugwa Gervas Ndirakobuca koko na Reverien Ndikuriyo bari buze kubishobora, cyangwa se uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye uraza kuborohera cyane ko ubu ngubu afise abandi bashikiranganje bakomeye bashasha yamaze kugena. Byose turaza kubirabira hamwe ku buryo bw'idonido. Turaza kandi no kurabira hamwe kubiriko biravugwa mu gisata c'ubudandaji, na cyane turaza kurabira hamwe ibijanye n'amahera mvamakungu, aho ngo kuri ubu ngubu Ubushinwa cyangwa se leta y'u Burundi, nyuma yuko rero leta y'u Burundi yamaze kwanzura ko igiye gukoza irakoresha amafaranga y'Ubushinwa cyangwa se ayazwi nk'amayuani, nyuma yuko igihugu muri leta zunze ubumwe za Amerika zifashe ingingo yuko ata mu Burundi n'umwe azosubira guhabwa visa imushikana mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika. Uburundi rero bwafashe ingingo ko bwo barugiye gukorana n'Ubushinwa mu bijanye n'ubudandaji ndetse n'amahera mvamakungu Uburundi buza burakoresha akazoza araturuka mu gihugu c'Ubushinwa, cyangwa se akaba ari amashinwa cyangwa se ayo tuzi nk'amayuani. Turaza kurabira hamwe rero ingaruka bishobora guteza ku butunzi bw'u Burundi. Turaza kandi kunyarukira mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, aho abanyagihugu kuri ubu ngubu bashavuye cyane, na cyane bivanye nuko
abigeme babandanya gukorora imbanyi na cane cane abandi bagahotora inzoya baba bavyaye. Byose rero turaza kubirabira hamwe, turabire hamwe ese ni igiki abahinga bariko barabivuga ko, na cane cane abahinga mu vy'ubuvuzi bariko baragaruka kuri ico kibazo. Byose mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka tubibashikirize. Reka mbanza nkwibutse uvyonde suivre, partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turagushikiriza kuri iyi mbonesha kure yanyu mukorera cane imwe rudende ya Isange TV, mbonesha kure iba iriko irabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi mu rurimi rw'ikirundi. Reka rasubire ndabakengurukiye kandi mbahe kaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru agiye kugaruka ku ngingo nkuru rero zijanye na politike cane cane. Reka turabire hamwe ku biruko biravuga ko kuri ubu ngubu wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervas Ndirakobuca ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ari ku butegetsi wa CNDD FDD ndetse na Prime Niyongabo bariko barategura umugambi ukomeye wo gushaka gutembagaza Evariste Ndayishimiye, ariko uwo mugambi ukaba utari buze koroha kubera ko aba bose Gervas Ndirakobuca ndetse na Reverien Ndikuriyo bigaragara ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamaze kubashira kure y'amabanga yiwe. Ni mu gihe kandi Gervas Ndirakobuca yahoze aramutswa igisata cyo kuba ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yamaze gusubirizwa na Nestor Ntahontuye. Kuri ubu ngubu rero Gervas Ndirakobuca akaba ariko araramutswa inama nkenguzamateka nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza, ariko ibingibi ngo bikaboneka ko Gervas Ndirakobuca bitamunezereye bivanye nuko ngo yifuzaga ko yazokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ariko amakuru aturuka ku rubuga nuko kuva yagashika muri ico kibanza co muri inama nkenguzamateka ngo biba bigoranye cane ko umuntu yokivamwo akitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu nk'uko amakuru ku rubuga abishikiriza. Naho mu yandi makuru rero, nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika zifatiye ingingo y'uko zizongera gutanga viza ku banyagihugu b'u Burundi bajya muri Amerika, kuri ubu ngubu rero leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kuza irakoresha amahera mvamakungu y'amayuwani aturuka mu gihugu c'Ubushinwa, mu gihe banki nkuru y'igihugu rero iheruka gutangaza ko ifaranga ry'Ubushinwa ariyo yuani ari iryo ngo rigiye kuzoza rirakoreshwa mu kurangurira ibidandazwa mu gihugu c'Ubushinwa. Ishirahamwe Parseme iyo ibona ko ishirwa mu ngiro ry'iyo ngingo ryari rikwiye kwitonderwa, hagakorwa ivyigwa bikwiye kugira igihugu ngo ntikizosange cahahombeye. Ubwa Faustin Ndikumana aramutswa iri shirahamwe avuga ko muri rusange ayo mafaranga y'agaciro ngo yaba amadolari canke amayuani yose ngo bayaronka ari uko bashoye ibintu hanze, ndetse ngo haje ifashanyo canke basavye ideni hanze canke abadugwizatunga ngo bo hanze binjije imitahe yabo mu Burundi canke abavuka mu gihugu bari hanze y'igihugu barungikiye ababo bari mu Burundi canke ingenzi ziyazanye. Avuga ko rero ayo igihugu kirose nayo bayakoresha mu kugurira ibintu hanze. Abanyeshuri baja kwiga hanze niyo batwara, ingendo zo hanze mu nzego niyo bakoresha, abaja kwivuza hanze canke kuriha amadeni n'ibindi. Iyo rero ngo ivyo ushorera hanze ari bike gusumba ivyo ugurira hanze, ayo avuze ngo ava ahatandukanye niyo aheza akaza kuzibira igihengeri idolari ryinganje, ngo kubera ko ibice 60% by'ubutunzi ku isi biharurwa hisunzwe idolari, aho rero iyero ari 20%, ayandi yose asigaye ahabururwa muri 10%. Nico rero ngo gituma idolari ryiyugurura ku bihugu byinshi, ryiyugurura mu kugura ibintu byinshi muri ino si, kugira rero ngo babone ko ayo mayawani ngo bazoba bayafise. Baca bibaza ibibazo bikurikira: mbega Burundi bushorera ibidandazwa bingana gute mu gihugu c'Ubushinwa? Mbega abashinwa bo baduha ifashanyo ingana gute? Ese abashinwa batanga ideni ku Burundi ringana gute? None se ingenzi ziva mu Bushinwa zije gutembera mu Burundi zo zingana gute? Ese abarwizatunga b'abashinwa
bazanye imitahe yabo ngaha mu gihugu c'u Burundi bangana gute? Imitahe yabo ingana gute? Mbega hari abarundi bangahe bari mu Bushinwa bashobora kurungika ayo mayuwani ngaha mu Burundi? Ivyo rero ngo nivyo baca baraba, kuko ngo hariho n'ibikoresho vyinshi bakenera kandi ngo bituruka badakura mu gihugu c'Ubushinwa. Ikindi naco kandi ngo nuko babonye ko igisata c'ubudandaji hagati y'Uburundi ndetse n'Ubushinwa harimwo igihengeri, kuko Uburundi nibwo bushorerayo bike bukagurirayo vyinshi. Yabandanije kandi amenyesha ko igisata co gushorera ibidandazwa hanze ngaha mu Burundi yitwarwa n'ubutare hamwe ndetse n'ikawa. Mbere ngo hariho n'ishirahamwe ry'Abashinwa yiyemeje kuza riragura ikawa, ya madolari azoca asubirizwa na mayuwani, ariko akibaza ukuntu ako gahombo k'amadolari kazosubirizwa. Agira ati mbega BRB mu bubiko irafise amayuwani izoha abamabanki kugira ngo uzokwipfuza kuja kurangurira hanze bizomworohere. Ingaruka kandi ngo zishobora kuboneka nk'uko leta ngo ishobora kuzoca itegeka abadandaza ibyo bategerezwa kurungika mu Bushinwa, gutyo ngo umudandaza ntazoba acidegembya mu rudandazwa rwiwe. Yasozereye amenyesha ko leta itahagabiye ishobora kuhahombera, kubera ko Ubushinwa bushobora gutanga imfashanyo ku Burundi, hama ngo bugatanga itegeko ko ivyo bagura hanze byose bigurirwa mu gihugu c'Ubushinwa. Hama kandi ngo n'izindi mfashanyo zahora zitangwa n'ibihugu bifitaniye imigenderanire na USA zishobora guhagarara mu gihe leta itohagabira. Tunyarukiye i Bujumbura naho rero reka turabire hamwe abiriko birahavugwa na cane mu bakenyezi bibungenze bavyara abana bagaca babajugunya, nk'uko amakuru dukurayo nyine abishikiriza. I Bujumbura umubabaro w'abavyeyi ukurikira ibitigiri vy'abana bicwa hamwe ndetse n'inzoya zitabwa. Kuwa kane Nyandagaro uyu mwaka, indwi za nyuma z'ukwezi kwa Mukakaro guheze zaranzwe n'urukurikirane rw'amabi mu makaritiye menshi yo mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura. Inzoya zaratawe canke zicwa n'abavyeyi bazo ubwazo, ibikorwa vyerekana ukwihebura kwa bamwe mu bakenyezi, ariko bituma benshi bibaza vyinshi ku ruhara rwabo mu muryango. Mu Gisyo muri zone Kanyosha mu bumanuko bwa Bujumbura, umwigeme yakorera mu nzu yaravyaye mwibanga aca aranirwa umwana wiwe. Ubwo babibonye ngo niho yari agitangura akazi, kandi nta numwe yikeka ko yibungenze. Inyuma yo kwibaruka yaciye ashira mu mufuko urwo ruyoya aca aruta inyuma y'inzu. Igize yacatowe mu rupangu rundi, bituma abanyagihugu batabaza igipolisi vyihuta. Muri Heha zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura hari ikindi cababaje abanyagihugu. Umukenyezi yarishe umwana wiwe yari yonsa, ikiziga aca agita mu kazu ka surwumwe. Umubanyi niwe yatoye ico kiziga. Igipolisi caratebutse kuhashika gica kirapfunga uwo yikekwa ko icaha. Ku bitaro Prince Jean Charles hari umukenyezi yataye uruyoya rumaze ukwezi kumwe mu gisata abana bagwariramwo. Umukenyezi kandi ntiyigeze amenyekana. Abaganga baratoye urwo ruyoya bararufasha imbere yuko rurungikwa ruronka umuryango ururera ku wa gatanu wa 2025 mu Ukakaro. Ikindi cababaje benshi cabereye mu Rubirizi ku mpera za Bujumbura. Umukenyezi yarinjiye mu nzu itari iyiwe ataho uruyoya mu ukurusigarana n'umwana w'imyaka 6 aca arayinyika. Uwo mwana atahuye ibiriko biraba
kuko akiri muto cane yagumanye n'urwo ruyoya gushika indongozi zihashitse. Haraheze kandi hafi y'ukwezi urundi ruyoya rwari rwatowe ruriko rurabora mu nzu y'idandarizo hagati mu gisagara ca Bujumbura. Hari haheze kandi imisi myinshi abakozi bo muri ico gice bumvise umunuko mwinshi nibo batoye ico kiziga. Kubwa benshi mu babikurikiranira hafi ubwo bukozi bw'ikibi bwerekana ingorane zikomeye ziri mu kibano ndetse no gutana umutwe, ubukene, kubura inyigisho zifatiye kwirondoka, inda zitipfujwe ndetse n'imiryango idashigikira abibarutse cane cane bene gutera izo nda ni bimwe mu bivuga ko ariyo bituma ayo mabi yiyongera. Abakenyezi benshi rero baratabwa inyuma yo gusama imbanyi, ibyo ntawo vyiyibagiza. Harageze kandi ko hakwiye kwibutswa umwana ko ari uwa bose, niko bivugwa n'umuforomo wo mu bitaro Prince Regent Charles i Bujumbura. Kuri uwo murindi kandi w'ibitigiri vyiyongera, amasoko menshi asaba indongozi zibijejwe kugwiza inyigisho zo guhimiriza kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, ariko kandi hakanashimangirwa ubuhinga bwo gufasha abakenyezi bari mu gahinda. Ngivyo rero ibiriko biravugwa mu bisata bitandukanye. Amakuru yacu reka tube tuyasozere ngaha, dusubire mu kanya mu makuru araza kubagezeko kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, imunesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka mbashimire rero mwe mwese mwari kumwe natwe mu makuru yo muri iki gitondo. Reka tube tuyasozere ngaha, dusubire makuru araza kubagezeko. Usanzwe gukunda fisuivre pakataje ndetse na sabone, tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza.